turavye neza twasanze abava ngaha bagiye guhurumbira ibindi bihugu babahunze gukora, babahunze ibikorwa kugira ngo bagende mu bihugu baba bakoze gushikaho batera imbere. Nta gihugu tuzobona na kimwe cateye imbere bene co badakora. Mbere harateye n'igihe ndabaza nti mbega iyo bariko baragenda ko bagenda i Buraya, bagenda muri Amerika, bakagenda i Dubai, ko mbona badahurumbira kuja mu Bushinwa, kandi viza yo mu Bushinwa yoroshe. Ncasanga mu Bushinwa nta urya adakoze. Bagenda rero aho barya badakora. Kurondera ubuzi hanze burya singorana. Abarundi bamenye kwibana. Turi miliyoni zirenga 13. Duhari kilometero kwadrato n'abantu hafi amajana 5 kilometero kwadrato mu gihugu. None bugi kilometero kwadrato kimwe cotunga abantu amajana 5. Tugiye guharura bisanzwe basi. Mu kilometero kwadrato imetero igihumbi ku gihumbi. Woshiramo abantu amajana 5. Iyo babishoboka bakagenda bafise ubuhinga bwo gukora no hanze, nta ngorane ziba zirimo. Umwe wese ahembwa amadolari amajana 3, dufate makeya. Hanyuma akinjira idolari ijana rungikira mu muryango cyangwa kuri konti we mu Burundi, hagiye ibihumbi 3. Tuba dufise miliyoni amajana 3 z'amadolari ku kwezi yinjira mu gihugu ku makonti y'aba diaspora. Ayo mahera arengeye kure amafaranga dukeneye kugira mu Burundi tubeho. Iyo ugiye bazokwereka nta mucezi urimo, ntibaza bagukukisha amase y'inka igitondo cyose, wiri gusatura inkwi, wiri gutema ibiti, nawe ugacuva ngo wavuye mu Burundi ngo wagiye ngo kwiga cyane kugira gute, kumbe wiri gusatura inkwi. Umukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe twatanguye twumviriza Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko abarundi baja gushaka akazi hanze ari abarundi b'ibinebwe. Turakurikira na NEVA Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, avuga yuko wabona yuko abarundi ahubwo bakagombye kujya kurondera akazi hanze, maze amadolari akinjira mu Burundi, maze bikanasahiriza leta bivanye no kugene amafaranga mvamakungu yabuze, cyane amadolari yabaye umuzi w'ibuye, bikaba bituma Burundi budashobora gusuma ivyankenerwa hanze kuko bataba bafite ayo mafaranga mvamakungu. Naho Mutama Giras Daniel Ndabirabe we araza ahuhura n'ivyahuha, avuga yuko abarundi batagomba kujya kurondera ubuzi hanze. Ni mu gihe tugize iminsi turababwira yuko abarundi benshi bariko baraheba akazi, kaba ubwigisha canke ubuganga n'indi mirimo itandukanye, bakaja kurondera ubuzi hanze kuko umushahara wabo ngaha mu gihugu c'u Burundi wabaye intica ntikize. Abona yuko baruhishijwe n'intwaro ya CNDD-FDD yananiwe gutunganya igihugu kugira ngo n'ivyankenerwa kuri ubu ngubu bisigaye byarabaye umuzi w'ibuye biboneke. Bamwe n'abandi rero bariko baribaza ico izi mvugo z'abategetsi ba CNDD-FDD twafata canke ico tworeka. Muri ano makuru rero tugiye kugaruka kuri ibi biriko biravugwa ku birushana abategetsi bariko baratangaza, tuze no kugaruka ku kugene baba bafise imikoranire ihushanye, tuze no kugaruka kuri rya nyinyona ari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Hari amakuru ariko aravugwa ko cane y'ibijanye n'ibivugwa yuko ari umuntu w'umuvugabutumwa ugiye kuri presidence, no kuvuga ku kirimba kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, avuga yuko ashaka Perezida Evariste Ndayishimiye kumushikiriza ubutumwa buhambaye, n'ubutumwa buvuga yuko ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kwicwa. Uyu yarafashwe n'abapolisi, maze arabandanya babwira yuko ashaka kwibonerana ubwiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo amushikirize ubutumwa buhambaye. N'ubutumwa buvugwa yuko ari umuhero w'intwaro ya CNDD-FDD
kuko umuvugabutumwa yabandanyaga abivuga ko CNDD-FDD igeze ku musozo. Ni mu gihe bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi ndetse na benshi mu barabira hafi vya politike ndetse n'umutekano bavuga yuko iyi ntwaro nayo nyine yisambuye. Bamwe n'abandi bariko baribaza kuri uwo muvugishwa w'amagambo bavuga yuko ivyo ahanura bibaye koko yarabitumwe n'Imana, Uburundi bwabugeze ahatemba nk'uko n'ubundi bamwe n'abandi babivuga. Ico Perezida Evariste Ndayishimiye yibaza kuri ivyo ngivyo canke yumvira kuri ivyo ntawe ubizi, ariko nuko tugize imisi turaronka amakuru bukugene muri CNDD-FDD harimwo inyinyurana rikomeye cane ko hari impande zibiri, hari urushigikiye Ndayishimiye ndetse n'urushigikiye yuko haba impinduka. Kuri ubu ngubu uruhande rwose rukaba ruri kurwana kugira ngo rube rwanesha urundi. None no bagiye gutsinda Perezida Evariste Ndayishimiye bakanamwica. Hari n'andi makuru tugize imisi turababwira y'imirwi irwanya leta ya Gitega kuri ubu ngubu imaze igihe ivuga yuko hageze ko hakurwa ko iyi ntwaro ya CNDD-FDD kuko igize igihe kinini cane iruhishije abarundi. Nimba hari abangaba rero bazi kwica Ndayishimiye, nimba ari abamurwaniriza mu butegetsi, ntawe uramenya iyo bija. Ariko nanone ico tuzi coco nuko muri CNDD-FDD hari icuka cibi, nuko nga mu gihugu c'u Burundi hari icuka c'intambara. Izi mvugo twahereyeho zivuguruzanya z'abategetsi ba CNDD-FDD zo ziriko zirafinda iki? Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abarundi baja kurondera ubuzi hanze ari ibinebwe, mbere akanabaza impamvu bataja mu Bushinwa. Kubwiwe ngo ibinebwe bishaka kuja iyo barya badakoze. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD NEVA Ndikuriyo yemera ivyo vyiyumviro vyabo bita ko bamenyereye kwigunga. Ndikuriyo yemeza ko ubuzima batagishoboka mu Burundi, ahimiriza abarundi kuja gukora hanze ari benshi. Ndikuriyo avuga ko hakwiye kugwizwa amashure abategura kugira ngo baje hanze bafise ubumenyi bukwiye mu kazi. Yifuza ko hoja hanze nk'imiliyoni 3 z'abarundi zigaca zirungika amafaranga atunga igihugu. Mukuru w'inama nshingamateka Daniel Ndabirabe we arahebuza abarundi ko kuja kurondera ubuzi hanze bisa no kwijana mu bucakara, mu gushinyagurira kenshi cane, mu gashinyaguro kahebuje. Ndabirabe basaba abarundi guhagarika ivyo kuja kurondera hanze. Bano bagabo batatu tubibutse yuko bahurira mu nama y'inararibonye ya CNDD-FDD isanzwe igizwe n'abantu 5 gusa. Abo nibo batezwe ko ingingo zihambaye kuri kazoza ku Burundi. Ico bashinze ari 3. Inzego zose zisigaye zitegerezwa gukurikira ivyo abo bagabo bashinze. None mu vy'ukuri ninde anezwe Uburundi? Niki kigiye gukurikira hagati y'izi mvugo zibandanya kuvuguruzanya zino bategetsi ba CNDD-FDD? Tugarutse ku bijanye no kuvuguruzanya ndetse no kunyinyurana, twongeye tubibutse yuko nk'uko ikiganiro ca Perezida Ndayishimiye kitaburamwo ivy'indya, niko ico Ndikuriyo kitaburamo ivyo kwica abantu. Imvugo za Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'iza Reveriyano Ndikuriyo ziratwengeje rwose, zirateza impungenge ku barundi batari bakeya baraba biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'inyinyurana. Hari ivyo abarundi bagenda barabona bakagira ngo umengo ni ibintu biraho canke ni ibintu bisanzwe, ariko nanone akaba ari ibintu bikomeye cane abategetsi ndetse n'abarundi ubusanzwe bagomba kuraba ko bakaraba uko vyoba vyifashe, kuko ni ibintu bidasanzwe, ibintu biriko birabera muri CNDD-FDD. Tukaba twabaza
umumenyesha twari hagati ya General Niyombare na General Ndayishimiye ninde yakubereye umuhemu. Ikindi Ndayishimiye ni kuki Reverien Ndikuriyo atagiraho ahagaze ku kibazo ca Niyombare, amayeri yiwe yoba agamije iki? Ibigize iminsi birabera muri ubu butegetsi bwa CNDD-FDD nibwo bwerekana ibimenyetso simusiga ko hari ikibazo gikomeye cyane. Twari twatanguye tubabwira umuvugishwa butumwa canke umuvugabutumwa yavuze yuko Ndayishimiye yoba yemerejwe kwicwa, kahibazwa ninde azokwica umukuru w'igihugu, kuko Ndikuriyo aratewe ubwoba na General Niyombare canke ivyo yavuze ni uguhuma amaso Ndayishimiye. Si Reverien Ndikuriyo gusa n'ubwoba buri mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Umisi Petero Nkurunziza nawe nyine yarinze ashengera acidogera intwazangabo General Godefroid Niyombare. Intandaro y'urwo rwanko nuko habuze akantu isase ngo General Niyombare atamurure Nkurunziza ku butegetsi biciye muri kudeta yapfuvye kuwa 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Imyaka 11 iraheze kudeta ya Niyombare burijwemwo, ariko mu butegetsi basa n'abakirwaye habuka ku vy'iyo kudeta. General Niyombare aheruka kuvugira mu binyamakuru umwaka wa 2017, no kuvuga ko imyaka 9 iheze ari mu gacerere, ariko mu bategetsi bwa CNDD-FDD bamufise ko ubwoba bukabije. None ubwo byatangajwe na Ndikuriyo Niyombare vyavuye ku mutima canke yabivugishijwe n'izindi ntumbero za politike? Ubwo Reverien Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye boba bumva kumwe ikibazo ca General Godefroid Niyombare? Tubutse yuko kuva kudeta yo kuwa 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 ipfuvye, maze General Niyombare agahungira mu Rwanda, ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibengeshanya gusaba leta y'u Rwanda kubarungikira iyo ntwazangabo. Kutumvikana kuri iki kibazo niyo mvo nyamukuru yatumye Burundi bupfunga umupaka buhana n'u Rwanda. Ndayishimiye avuga ko iyo mipaka itegerezwa kuguma yugaye mu ntumbero yo gukingira ibitero kumbure vyotegurwa na General Niyombare. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamavuga agashavu kenshi yirira ko atari we abona u Rwanda ruramuhaye General Godefroid Niyombare yita inkozi y'ikibi. Ndayishimiye mu kiganiro aherutse guha BBC yarerekanye yuko ngo ataca atakoze ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ibiganiro bikomeze kandi bamurungikire abashatse gutembagaza ubutegetsi, avuga yuko u Rwanda rwonyine ari rwo rwanze kumuha abo bantu kandi rwanze kumvikana. Ni mu gihe mu kiganiro n'abamenyesha makuru umukuru w'igihugu cibaye cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko ivyo Ndayishimiye avuga ashobora kuba ari ukubesha, aho yavuze yuko Ndayishimiye ivyo atangaza ku Rwanda cyangwa ivyo avuga yavuganye na Perezida Paul Kagame ashobora kuba ari ibintu ngo yari yaraye aryamye maze ararota, buca avuga yuko vyabaye. Perezida w'u Rwanda tugenekereje ivyo yashaka kuvuga, twavuga yuko ivyo Ndayishimiye avuga yuko nyine bavuganye kandi akaba ari u Rwanda shobora kuba ari go rudashira mu bingiro ivyo basavye cyangwa ivyo bumvikanye. Ndayishimiye ashobora kuba ari ibintu yatekereje gutyo nyine canke yiyumviriye gutyo agaca aravuga. Ivyo vyatanguye gutuma abarundi ndetse n'abandi batandukanye bibaza kuvyo Ndayishimiye yavuze ko yoba nyine yariko arabesha. Tugarutse kuri za mvugo zivuguruzanya z'abategetsi b'u Burundi, Reverien Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru aherutse gutanga, Reverien Ndikuriyo nawe yumvikanye avuga yuko abahunze igihugu cane cane ba General Godefroid Niyombare ko nimva zabo zizakurikiranwa mu butungane mu gihe ngo ubutegetsi bw'u Rwanda buba bwahindutse bugatanga abo bategetsi ngo canke hakabaho impinduka ko nimva zabo zizojyanwa n'amagufwa maze akaburanishwa bakaryozwa ivyo bakoze. Mu gihe mu miza ya mbere Reverien Ndikuriyo yagaragara avuga yuko
ataco niyombare yoba yarakoze ku buryo cahagarika ubuzima bw'igihugu ndetse n'abandi banyagihugu benshi, aho yagaragaza ikibazo ca General Godefroid Niyombare ko atari nk'ikibazo gikomeye cane catuma Ndayishimiye yapfunga imipaka isanzwe itunze abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda. Ariko imvugo za Reveriyani Ndikuriyo kuva yagwara indwara giturumbuka bikavugwa yuko ashobora kuba yarahawe ishano, yagarutse avuga izindi mvugo. None benshi bariko baribaza yuko Reveriyani Ndikuriyo yaba ari kugira ngo ahende Ndayishimiye uko Ndayishimiye yahenze Nkurunziza kugeza amushikanye mu mva. Reveriyani Ndikuriyo nawe akaba yarikebutse. None Reveriyani Ndikuriyo yaba ashigikiye abashaka gukura ko Ndayishimiye canke ibingibi vyoba binyegeje iki? Bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi bavuga yuko Reveriyani Ndikuriyo atari umwana kandi ko afise ikintu gikomeye cane gifobetse muri izi mvugo zigenda zirushana agenda avuga umunsi ku munsi. None niki kiriko kiraja mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi? Kandi turaza kubabwira andi makuru menshi cane aba ariko aragarukwa ko. Bibe vyiza nivyo ndabipfurije.